Ikigabane cha mirongo 36 duhere ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 24. Duce tugira ko turabe no muri Qur'ani ikigabane cha mirongo 3 ku murongo wa 21. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'urufatiro ryacu ry'uno munsi tuza kurabira hamwe ubwiza bw'umugore burahimbara ijisho. Imana ihabwe icyubahiro. Atubwiza bw'umugore burahimbara ijisho. Ikivugo cyacu cyo kuri uyu munsi kivuga ati twese hamwe tuzirikana uruhara rw'umukenyezi mu guteza imbere umuryango n'igihugu cyacu cyatwibarutse. Imana ihabwe icyubahiro. Bavandimwe mwese mukoraniye hano, bada an khalaqa Allahu Adam, Imana burya imaze kurema Adamu yabanje kumugirira iki? Imana imaze kurema Adamu yarate icyoha ituze Adamu mu bintu byose yamwigishije n'amazina y'ibikoko bikomakomeye. Ibyo byose Imana yabikoze kugira ngo irabe yuko yoha ituze Adamu, mugabo Adamu ntiyigeze agira ituze. Sibyo none mugabo Imana yaciye iraba ati icyoha ituze Adamu arinde umukenyezi. Sibyo none abakenyezi ni mwubahe. Adamu burya amajije kuraba ku ruhande rw'iyiwe asanze Imana yamwemeye umukenyezi, burya nyine yaciye agira iki? Yaciye atwenga. Sibyo none siwe yahaye ituze Adamu none yaciye atwenga. Muri Qur'ani Imana ikatubwira ati, Imana ivuga muri Qur'ani ati mu bimenyetso by'Imana bikomakomeye wa min ayatihi, mu bimenyetso by'Imana an khalaqa lakum min anfusikum, ni hajya Imana yabaremeye abakenyezi ibakomoye muri mwebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo ni ibimenyetso by'Imana. Imana imaze kuturemera abakenyezi, yaturemeye abakenyezi icya mbere kugira tugire ituze rivuye kuri abo bakenyezi bacu. Tujye tubazanye ikibazo hagati yacu, mbega turavye ingo zacu ukuntu tubayeho, hari ituze dufise? Hari ituze dufise? Rero kira umuntu ariyizi. Sibyo none ati myenge y'inzu nuko nyene atatuze dufise mu ngo zacu, ni kubera yuko abantu tutitahuye. Imana imaze kurema umugabo ikamushyira ngaho inyuma yo kurema umugabo irema n'umukenyezi mushyira ngaho Imana yaciye yereka umugabo imubwira ati ujya mukenyezi niwe tuze ryawe, genda umurondere mubane mwubakane. Inyuma yaho Imana yaciye idushyiraho icyo bita urukundo. Imana ihabwe icyubahiro. Ati umugabo azakunde umugore wiwe n'umugore azakunde nde umugabo wiwe. Mugabo ukimubona ubwa mbere niho wamukunda, hageze aho umuhimba umaze kumubyaza abana 6 ashwida ucita inyuma y'umugongo. Sibyo none ubwa mbere ukibona uwo mukobwa w'amabukwe wawe nta zina wamwise atahawe n'ababyeyi. Tubazanye twese turi ngaha, uwo mukobwa w'amabukwe wawe ukimubona ubwa mbere nta zina wamwise? Ati baby, dear, sweetheart, my ace, my oxygen. Wamara kumuhimba ukatubona yuko arico ugiye guta hehe mwiyara. Imana itugwanire cyane. Ubwo rukundo Imana yaduhaye kugira dukunde abo bakenyezi bacu, turugiriye ko ingo zacu zizorama. Ndabesha none kandi burya kira muntu ategerezwa kwitahura. Saba abakenyezi bonyene n'abashinganahe, n'umushinganahe yitahure, n'umukenyezi yitahuwe. Imana imaze kudushyiriraho urukundo yaciye idushyiriraho n'impuhwe. Ati tuze tubagirire impuhwe nabo batugirire iki? Nabo batugirire impuhwe. Urugo atampuhwe zihari urugo ntirurama, urugo rubaho nabi. Umukenyezi atagiriye umugabo wiwe impuhwe n'umugabo atagiriye umukenyezi wiwe impuhwe, ubwo rugo usanga rubayeho nabi.
abagabo rero turi ngaha twaricaye turijajara ko turiyibagirwa twabonye yuko ibikorwa byose bikwiriye kuzokora abantu abagore mbega niko bikwiriye kubaho suko uwo mugore wahawe n'Imana yamuguhaye kugira zote akubera ituze ntiyaguhaye indogoga uzokoresha mu gatondo no ku mugoroba ahubwo yamuguhaye nk'ingabirano riturutse ku Mana data wa twese mugabo nimba uno munsi ubona ataco amaze kuri wewe tugenda ku murongo wa 24 havuga ko ngo iyo Imana iyo uronse umugore Imana ibikurongeje iki itunga sibyo none abarundi nibo bace bayamara bavuga ati ujya guhusha itunga ahushiki ahusha umugore sibyo none ujya umukene abayeho neza n'umugore wiwe nukuri usanga ubuzima buryoshye gusumba ubutunzi ubutunzi bwa mbere mu buzima ni mpaka ubanze kwanza uronke umugore aguha ituze mu rugo uronse umugore akaguha ituze mu rugo nukuri wewe uburi umukene nawe ufise amaremonti uzorara kujya musonga uronka akanyama ntukajye neza wayinjira mu rugo umugore ngo harajwe wapfa uvuye akakurabira ku kirenge ku ijisho ry'ikirenge mbega uzogenda wiyumvire gutaha mu rugo ugaba umukene y'indugu umugore wiwe hamwe hagaza mu mugongo zimanuka neza sibyo none Imana ihabwa icyubahiro ubutunzi bwa mbere ku isi ni ukuronka umugore mwiza nibwo butunzi bwa mbere shaka uba ufise ibyo ufise shaka ube warubatse etaje shaka ube waraguze amamodoka shaka ube waraguze iki umugabo atatunze ufise mu rugo menya yuko nta butunzi ufise Imana iturwanire cyane nico gituma Imana yabanjije kwandishiraho ituze inyuma y'ituze idushiriraho urukundo inyuma y'urukundo idushiriraho impuhwe Imana iturwanire cyane mwabagabo genda mukunda abagore banyu n'abagore babigire uko nyene sibyo none aho niho uzosanga urugo rutekanye aho niho uzosanga urugo rutekanye none wowe uzovyuka mu gatondo wigire ku marigara wigire mu kabare umugore aje mu isoko atandatse hageze mu mvura afata isuka aje kurima hama batago madami ntako baronse uno munsi ntukazomuhe none azoba yabikoreye none genda mufashanye mwubake urugo murondere ituze habeho urukundo mubwiranire impuhwe niho muzosanga urugo rubayeho neza uno munsi genda mu isoko uraba abarondera abadandaza benshi n'abagore ndabesha none perezida suko bimeze isoko ryose uzosanga abagore aribo 80% barondera kandi ugasanga abagore ariko barondera abagabo Imana turwanire cyane uburyo umugabo arondererwa n'umugore uwo ameze nk'ikiziga uwo n'umupfu genda urondere umugore wawe nawe naho yorondera mugabo umufashanye mwese arondere nawe we ugire gutya uzokwirirwa kwirigara wataha ucubaza umugore ngo ntako baronse uragacika mbere ibigori byeze ntako waronse mu gihe wiriwe mu kabari atacu bagiye kurondera wamufashije Imana iturwanire cyane yaja mu murima umwana mu mugongo isuka ku rutugu inkwi ku mutwe araja azikoreye wiyicariye wifashe nk'umugano wawe igiki impuhwe abagore banyu nico gituma Imana yatubwiye muri surati Rum muri Qur'ani kigabanye ca 30 ku murongo wa 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha mu bimenyetso bikomakomeye by'Imana harimo ikimenyetso cy'uko Imana yabaremeye abagore ibakomoye muri mwebwe kugira muze mugire ituze kuri abo bagore ibashiriraho n'urukundo n'impuhwe hagati yanyu Imana ishimwe cyane ibyo tubigendeyeko urugo ruzobaho neza umwe mu basangirangendo b'intumwa yacu yabajije intumwa y'Imana ati ewe ntumwa y'Imana mbega ni igiki umugabo yogirira umugore wiwe twategere neza sibyo none
ati nigiki umugabo yogirira umugore wiwe ijambo rimwe yamubwiye ati azamugaburire iyo afunguye. Imana ihabwe icyubahiro. Nzokwigira ku resitora urye ufungure uhage, wamara guhaga ugataha umugore ugataha imuhira, umugore akaguma yayuya n'abana ngo here twese nuko kumbukuye wafunguye. Nukuri Imana izobikubaza. Imana izogera gute? Izobikubaza. Imana itugwanire cyane. Wagenda mu isoko washika kwa hirya hariya ukogesha inyama ukarya, wataha imuhira wasigiye umugore ubugari ni amahera yo gusumba indugu n'ubugari yakugaburira ngo jewe burya navuye ku mugenzi wanjye nafunguye kumbuvuye kwirira inyama ku resitora. Imana izokubaza. Imana ibyo byose izogira gute? Izobikubaza. Naho wowe usenga gute utagaburira umugore wawe, menya yuko uzoba uriko wikorera umuzigo utazoshobora kuyitura imbere y'Imana. Imana itugwanire cyane. Agenda uwo mugabo yambika umugore wiwe, ndaba umugore ataragera ku ibonane nta gahuzu umuha, nta gahuzu. Umugabo aguze, umugore akambara ibihuzu bibayabaye, wabona ataberewe imuhira ugaca utangura kwiyumvira kuja kuresha umugore wundi mugore wa kabiri, kugira uhari umugore wawe ngo ntiyipodora ntiyisiga fondote. Mbega warayizanye muranira kwisiga iyo fondote ubona abandi bisiga mw'ibarabara. Mbega umugore wawe warayimuzanira munanira kwisiga. Mbega uwo mugore ubona mw'ibarabara yisiga ibyo byose, genda ubizanire n'umugore wawe mu rugo urabe yuko bizomunanira. Imana itugwanire cyane. Hanyuma ikindi yamubwiye ati azamuvuzi yagwaye. N'umunsi umugore azokugwarira ko ngo genda sonanye uko abaribo bakuvuze. Bagabo muragabe burya Imana twese izobitubaza. Kullukum ra'i, mwese muzobazwa ibyo mwacungishijwe n'Imana. Ukimubona uwo mugore wawe umenye yuko wamubonye yuko arengeye abandi bose ku isi, sibyo? None ukimubona ubwa mbere, mbega hari umugore n'umwe yagiye kubaka umugabo batamukunda? Ibyo birabaho? Nta n'umwe yagiye kubaka atabanjije gukundana n'umugabo wiwe. Uno munsi ukimubona wamubona nk'umumarayika, mugabo usigaye umubona nk'umudayimoni. Imana itugwanire cyane. Ukimubona ubwa mbere ngo nukuri ntakubonye, n'agaciro sindonka, kumbura uwa mbere usinzira, nakungoroba ugaca ubesha umukobwa w'abandi ngo nakubonye nukuri apeti zo kurya sindonka. Ubwa mbere ugaca umwita amazina atishwe n'ababyeyi biwe, Mayihani, ego mugabo mama Francine, none atarabyara Francine wo mwitaze mama Pure. Imana yahabwe icyubahiro. Waze tumenye yuko burya icyo Imana yatuzaniye ku isi izokitubaza. Twese Imana izogira gute? Izobitubaza. Igituma rero ingo zacu zitagira ituze, reka dusozerera ngaha, ukudahagararira ibyo twategetswe n'Imana. Ukudahagararira ibyo twategetswe mugabo genda urondera uzanire ishashe umugore wawe. Mbere nimbura umugabo uciye ubwenge, iyo shashe uzoza uyijyanira mu rugo, utahe nk'umugabo atashe mu rugo iwiwe, sibyo? None reka ndabibira akabanga. Shaka usumira umugore wawe buri munsi, wabyuka mu gatondo ugira ugenda ukamusigira 20,000 buri munsi. Mugabo jewe nje iwawe nabaza abana, mbega ninde asuma ngaha? Bazovuga ko ari inde asuma. Inde kubera iki? Siwatahanisha none genda iyo shashe muzoze muyijyanira mwenyene. Imana itugwanire cyane. Ishashe nicyo kigwanisho gikomeye cy'umugabo mu rugo. Ishashe umwana bamwatse minervari agaca kuri nyina, erega batwirukanye ku ishuri, mama wiwe aje kubikubwira, hamagara umwana umwihera ayo mafaranga. Umwana azomenya ko arihigwa ishure nande.
mugabo yaye mama wiwe tora umuhaje kuriha umwana azomenya yuko yarihiwe ishure nande none akuze ahejeje ishure azovuga ko yigishijwe nande bagabo muragabe turiko twigishanya ijambo ry'Imana sibyo none nikaye mukonye n'ikaramu icyo nicyo kigwanisho c'umugabo mu rugo ziyambura ukazobisigira umugore wawe akaba ari we azobikora nukuri urwo rugo ruzobaho nabi Imana tugwanire cyane mu by'ukuri burya buri umuntu wese yishire mu kibanza ciwe nje mbaza abagabo akabazo kamwe uhaye umugore irasiyo agiye gusuma avuye gusuma ashitse mu rugo aratetse ahejeje guteka araritse aratumbye ubugari akubitiye kw'ibarabara aca asanga wa mugabo wewe ari wowe waruye imboga mbega uwo mugore azokubona gute azokubona gute ntazi nazokwita azokwita gute shaka kuba ari wowe wanasumye urabizana nimba ari we yabitetse niba azogira gute genda rero iyo ngo nuyice ko ari wowe warura azoca kwita izina no kwasaba Imana ku isoko ntizoshikayo Imana itugwanire cyane sibyo none igituma ingo zacu zitagira ituze ni ukudahagarira ibyo twategetswe n'Imana mu ngo zacu umugore arwaye muvuze umugore akenera akantu muhe mugabo uno munsi uzosanga ingo zose abagore barira ngo mbega jewe umengo sinubatse nk'abandi mbega jewe sinzi umengo naherekeje abandi kubera iki uzofata byose ubisige ubimuhe aba ari bazovyikorana mbega urwo rugo ruzobaho gute Imana itugwanire cyane uno munsi rero uravye usanga abakenyezi aribo barondera abagabo murambabarire sibyo none tuganirire ku kintu gihari mu gisagara wewe utaronderere umugore wawe uzosanga uwo mugore wawe nawe ariko arondererwa n'uwundi sibyo ugaca utangura kwabira nka yamene utamugaramiye abandi bazogira gute sibyo none sawa umugore nahomba umufate nabo umwaka uzazokwisiga fondeti asige bezebeze bijya basiga ku munwa asige labeno aciye mw'ibarabara Allahu Akbar reka ndahamagara ni wowe nyene jewe ko shaje umugore nasanze waze tubaka ingo zacu zirame ndabesha none unachokiona kwako mboga buchungu mwingine anakiona nyama kuri ubwo rero kila muntu ahagarariye urugo rwiwe umugore ufise aho ugarukiza umugabo ufise aho ugarukiza hama twese hamwe rero twese hamwe tuce dushira hamwe twubaka urugo rwacu twubake n'igihugu cyacu na niho tuzoshika muri cya gihugu kizoba cifashe muri ibihumbi bingahe ibihumbi 2040 byose bihera mu rugo byose bihera hehe mu rugo abagabo ngo je sinoja ku mashiga ngo ncumba ubugari kubera mbega Imana araho yanditse ko abagore aribo bagenewe gucumba ubugari gusa ubizi kubera ko utofasha genda mu bihugu biteye imbere sanga umugore atetse uno munsi umugabo azoteka ejo kandi urugo rukabaho neza sibyo none ubizi mufashanye mu bikorwa byose hageze kuja mu murima haguruke mwese mugende hageze kuja kurondera haguruka mwese mugende plus égal combien none wowe uzanye nawe akazana muzomurose bingahe reka mbere ahite ndabifuriza amahoro y'Imana abane nawe